Ishirahamwe AEB rihurikiyemwo abakoresha kuva kuri wa 19 Gitugutu mwaka 2021 ryaratunganije isekeza ryo gusigurira abakoresha batandukanye umugambi wo gushiraho inzego zishinzwe ivy'inama n'ingingo ku buzi bwabo ivyo bita comité de médiation mu kinofunofu hamwe no kubasigurira akunguko kari mu kwinjira muri iryo shirahamwe. Ivyo bikorwa vyatanguriye mu ntara ya Ngozi kwigenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka turimwo vyabandanirije mu ntara ya Gitega kuri wa 20 Gitugutu umwaka 2021 aho hari hahuriye abakoresha bava mu ntara za Gitega, Rutana na Muramvya. Gaspard Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakoresha AEB akaba naserukira iryo shirahamwe mu nzego z'akazi zitandukanye amenyesha ko imyaka myinshi irangiye iryo shirahamwe riri ku kivi ariko hakaba hari hakiri abakoresha batari bwari menye. Ishirahamwe ry'abakoresha bo mu Burundi ririho kuva kera yamaze imyaka mugabo dusanga abakoresha benshi batarizi kandi ari ryo ribavugira mu bintu bitari bike bijanye n'akazi canke bijanye no gutegekaniriza kazoza abakozi. Rero twashaka ko barimenya kugira na twebwe mu kubavugira tubavugire ivyo bonyene badutumye. Gaspard Nzisabira amenyesha ko abakoresha basabwa gushinga urwego rushinzwe ivy'inama n'ingingo ku kazi comité de médiation kugira mu kazi hame amahoro umwimbo ubone kwiyongera. Twebwe rero mu ishiramwe ry'abakoresha tugira tuti mu kubaka inzu twahereye ku gisenge kandi ahakomeye ni harya hasi niho bakeneye umwumvikano. Urwo rwego rukamaho ruca rucungera iyo rubonye amatata agira avuke bagaca babanguka hakiri kare bagahanura. Nico rero turondera kuko iyo hamaze kuba amatati umukoresha n'abakozi bakaja muri inspection générale du travail mu bugenduzi bw'akazi canke bakitura sentare uje usanga batazokumvikana vuba. Ico gihe rero batariko barumvikana amatata ariho uca wumva ko umwimbu nduheza ngo mere neza. Gaspard Nzisabira akamenyesha ko abinjira muri AEB baharonkera akarusho ntangere. Hasohotse amategeko mashasha ayahora yarahindutse rwose nk'itegeko ryahora ryo muri 1993 ryarimwe ingingo 307 iryubu ririmwe ingingo 639. Urumva abakoresha bategerezwa kumenya ayo mategeko. Muri AEB rero turashimikiye ku mugambi wo kwigisha abakoresha ibintu bibagirira akamaro. Dieudonne Ndayirereye arongoye akarere ko hagati n'ubuseruko mu ishirahamwe Mutuelle risanzwe riri mu ishirahamwe ry'abakozi AEB ati kuba muri iryo shirahamwe na karusho ntangere. Baca umugani mu Kirundi bati imikiko rikoranye kandi umutwe umwe ntiwigira inama. Kujya kuja hamwe rero nk'abakoresha birafise akamaro kanini cyane kugira ngo na cyane abakoresha buzuzanye mu gutorera hamwe inyishu z'ibibazo bihanze ubuzi bwabo mu nzira yo gutora imiti hakiri kare kugira ngo umwimbu n'akazi bibandanye bigenda neza. Bosco Ininazwe umugenduzi w'ibigega vy'amakomine mu ntara ya Gitega akaba nawe yaserukiye buramatari w'intara ya Gitega mu iyo nama avuga ko ishingwa ry'iyo migwi rizokemura bimwe mu bibazo bitari bike aho hari bamwe mu bahora bitura intwaro habaye ibibazo bazogabanuka ku bw'iyo migwi. Benshi bahora baza bitura intwaro nk'iyo habaye ingorane hagati y'abakoresha n'abakozi bakaza kwitura intara umenga niyo sentare. Ishirahamwe ry'abakozi AEB rikaba mu migambi yaryo rigomba gutanguza inyigisho zitandukanye ku buhinga bugezweho aho bazishikira mu ntara kwigisha ivyo gutunganya akazi neza no gutatura amatati afatiye ku kazi biciye mu mwumvikano mu banywanyi baryo. Ishirahamwe AEB rikaba rifashwe mu mugongo n'andi mashirahamwe menshi harimo cane ibiro bijejwe akazi kw'isi BIT Bureau International du Travail, ishirahamwe ry'abakoresha bo mu Buholande DCP hamwe n'ishirahamwe ry'abakoresha bo muri Denmark DI. AEB rero ikabirangiza isaba abakoresha bo mu ntara ya Gitega ndetse n'izindi ntara kwinjira ku bwishi mu ishirahamwe ryabo.